nk'abo wumva birirwa bariba muri za leta n'ibindi umubaje ati mbega wize hehe ucutora igituma reka ariyo hajya abantu n'intambira kiza hajya abantu n'imburakimazi urabona gushira inda imbere Imana yasanzwe yayishize imbere ukaca yusira imbere kuruta ukacuba ndende ukacuba ndambi urabona ico habone gutora ucakwa no gutakara aba n'abarundi ibyagusa bitera ubwenge buke bashimuzana inzoka mu majwi tuzoyaguhonda nivyo mwebwe mwe nande wijwi ryiwawe nirimo none uvuze ko muzoduhunda amajwi abo maze kundokera abanywanyi nibangahe niwe nta nzoga ndabaha kubera ko sizo mukeneye mugabo nzoba umushinga amateka wanyu ndabagema inka 10 z'ifirizone harimo n'imfizi yari wanje hariho ivyivugo bidakenewe ntuzobarira ngo hajya je nzokwama uri inde wewe uri Imana cyamaho n'Imana uje hajya ngo uzokoresha ngo waruka guhanyuma bwire gute hari naho uzosanga waruroshe abandi bagwiteguriye bakarubangura nyuma y'umubona w'umukuru w'igihugu hari abaciye bandika batiyamara n'ubu nta kigenda nyuma y'umunsi umwe ku ngingo 42 niwe ntumva ko urwo rupapuro rwari mu mashini nyeri shobaka umukuru w'igihugu hari umufasoni babuje kuza gutora ntibamubujije bavuze ngo gutora hari ati je ntivyemera jewe ntora ikiri ku mutima ntera ico nemera kuko urumva hari umuntu yarashibamye mu kazokitora aca mu kubita ikofi nyamugabo nyamukenyezi yashiya zikegera amugomora ikofi baca bagwana n'akazokitora ku musozi wa Kivubu muri zone Rutovu mu ntara ya Burunga mbonera kure waruze ko je aho zavukiye ni tariki yego impande y'uruzi Dama muri komine hanyuma iyo batwawe nabi bakashaza kwibuha iryosoze ngo yatugowe ngo tugowa y'ikivumvu none si mu mabizi igutora ingorane ugatwagwa mu ngorane utora nabwo twagwa nabi Wangiye ko ikaza shutira mwakunze baraje Media TV amuri bose muhandanye mugubwa neza kwa kuni nyene twamatubikora imbere ko rabino biganiro byacu twagomba tubanze tubasabe batagira subscribe muyigire kugira ngo ibiganiro byose bizuze bacu kuri televiziyo yacu umuzozo muri abambere kubironka uyu munsi kandi twashimiye kubatumira ko wamutumire atera inkuru mutama yaciye muri byinshi bitandukanye yabaye umushikiranganje umwigisha aho umusirikare bibiki uno munsi rero tumuzanye ngaha nk'usanzwe arongoye umugambwe Alliance Nationale pour la Démocratie intadohoka nyakubaho mutama mwosora mukaramata rero kadukurikirana yego cyane ku mazina nitwa Gaspard Kobako hanyuma nkaba ndongoye umugambwe urunani rw'igihugu ruharanira demokarasi mu rurimi rw'igifaransa Alliance Nationale pour la Démocratie mvunya pfuyo ni AND intadohoka intadohoka no kuvuga kutagodohoka ku rugamba yego kutadohoka kutava kwizima kuco wiyemeje jewe rero mu kurongora umugambwe AND intadohoka si jewe nigenye sinabisabye abanywanyi nibo babinsabye twarigeze kuba mu yindi migambwe ariko aho twari twebwe dufata ko turi kuri wa murongo kagwaro nyuze ruri mu noti bita filigrane mu rurimi rw'igifaransa kuko twebwe ni demokarasi itagabanije aho abene igihugu bitorera indongozi zitakibashimishije bakazishimira ukuvuga muti reka turondera abandi jewe rero narashimwe n'abanywanyi hari n'uwabimbariye kandi Imana imakire mu bwami bwayo n'umuntu yakunda kumbarira ati wowe uzoturongora nivyo bintu bivana ati wowe uzoturongora arabimbarira nk'injoro zishika 3 mugabo sinamenya yuko bonyene bahora babivugana abanywanyi ko twari mu mugambwe hanyuma dusanga ntituriko turatera imbere nk'umuzinga bateka duhindure kugira ngo tubandanye urugamba rwa demokarasi inyuma y'urugamba rw'amasase
rero inzira ya demokarasi yonyene niyo twibaza yuko ishobora gukiza igihugu. Ni ukuvuga mu migambwe myinshi abantu bakitorera indinganizo bashimye akaba ariyo bakurikira. Ico gituma twe dushira imbere imigabo n'imigambi. Turafise imigabo n'imigambi ishika iri mu ngingo 37. Urumva ko bishusha nka za ngingo 46 za nyine cubanya kwigendera Melchior Ndadaye. Twebwe rero twaragiye turicara turandika imigambi ifatiye kuri demokarasi, ifatiye ku iterambere, ifatiye ku mibano n'ivy'agateka kazira muntu. Turagenda turavyandika ndetse nije babihaye batigenda uvyandike. Hanyuma tuca turandika amateka ngenderwako, ayashira mu ngiro, hanyuma turabishira mu bushikiranganje, baca baratwemerera inyuma y'amezi 6. Ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 gushika mu 2023. Itariki 26 z'ukwezi kwa Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2023 niho twemererwa. Twaraye tugize umunsi mukuru wa Noel. Niho rero abo twari kumwe nari mu rugendo hagati mu gihugu bavuga bati hagarika ivyo urimwo uze utwakirire urupapuro rutwemerera hama dukore ku mugaragaro. Nacenda bikora gutyo nyene. Hanyuma radio televiziyo nkuru y'igihugu barambaza imigabo n'imigambi kuko twagize uwo bugambwe turabisigura, kubera iki twafashe iyo ntumbero turabisigura, turabyandika gutyo barabitubaza. No mu kinyamakuru iwacu barabitubajije barashiraho urwandiko rurerure rubisigura. Nuko tuca turaja ku rubuga rwo higano. Bidatevye twebwe twaciye tuja amatora, abantu ntibari bavyiteze. Byarateye n'ubwoba abantu bamwe aho itariki 27 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024 twaza twumva umumenyesha makuru avuze ati barakuvuze, ntibavuze gute, bavuze nabi, bazonjana mu mpimba canke bazonca umutwe. Ubu vyari biteye ubwoba ko nari nibereye hariya ruguru ni Jami ku Gatumba. Nyuma y'iminsi 2 niho umumenyesha makuru yacambariye ati oya, ati bavuze yuko wewe uri umuntu ashoboye umushinga naye ushobora guhindura ibintu. Sinzi rero abantu ko botinya impinduka, ntagira botinya intambara canke izo zindi ngorane. Sinarize ko botinya umuntu ashobora gutera imbere mu byumvira akazamura igihugu. Hanyuma rero bidatevye aya matora aheruka, urabona twemerewe ubwa nyuma. Hariho umugambo twari kumwe twemerewe umunsi umwe nabo nyene baragiye matora. Ni ukuvuga yuko yari afise ishaka. Twebwe tuja mu ntara 2 gusa uko mu ntango y'ubuhanza n'amasoso. Twagiye muri Bujumbura hama tuja muri Burunga. Ni ukuvuga mu province 8 ya kera n'abiri y'uno munsi, aho se bake. Hanyuma rero tuca tubona bya bari babonye hariho radio televiziyo yigeze kumbaza ati mubona vyagenze gute? Ntoya jewe ahubwo mfata yuko ndatana amatora yabaye najinyise gose. Kubera ko twibwe. Hama tuza tugira Imana itariki 24 umukuru w'igihugu ashagirisha ikiganiro ku Kirimba Igitega. Aterega bijya ntibari kubishira sentari jeje ko bahiriza ibwirirwa shingiro, bari kubishira jewe nyene. Ndi ukubisa ugomba kurira ndabikokera ko ndavyari ngende byagenze. Ndabifatekanije n'umufasoni yarajejwe kurongora umugwi w'amatora. None umunsi niwo twizigiye hamwe twoyajamo. Hamwe na geto duwajamo. Oya bizo oya je kazi yasi ndabivuga. Bivuga urwego nyobozi. Itariki 14 marazoza. Bashobora gutora jewe, bashobora gutora uwundi. Ico bazovuga nico tuzoshimikirako. Mugabo je kucivuzo ciwanje tuzoyajamo kandi tuzoyajamo nta gisibi. Ungere tuzoyajamo ivyo tuzovugana. Ushima tuzoyajamo twararonse umusepi muri Bujumbura. Hajya nyene batwivye amajwi atari make. Atapana je batwanditsako.
cyo gituma mpora mpinkebuzo umukora jeje umugwi nuribuka ko twari kumwe nibijya byagenze neza bari upapuro rugira gatandatu wadutumye yari yadugize ntuze umutaruduhaye tuzoca tumenya yuko muri ko muratwiba wo twimiriki nyuma y'imyaka 33 babonetse 93 uwo biha isiguriye ntayiriho nico gituma twebwe twemeye kurongora tukaja mu matora jewe nari kumwe kwisonga yo kugira ngo mbo mushinga amateka ntivyakunze kubera kuko urumva ivyo habaye mpeje kubisigura hanyuma bizokunda hari akantu niyibutse umwaka wa 2005 je nagiye kwitoza hanyuma ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa mashinga amateka bashinga amateka hanyuma umunyagihugu mwambaza nguzana inzoka mu majwi tuzoyaguhonda nibyo mwebwe mwe nande wijwi iki wawe nirimwe none uvuze ko muzoduhunda amajwi abo mbaze kundokera abanywanyi ni bangahe ivyo mukeneye si inzoga byo mukeneye ni terambere reka rero tuje mu bikorwa by'iterambere je ntaratanga akarorero ntangura kurima ndakoresha distracteur inshurizi zibi barangwanya hajya abantu n'intambira kiza hajya abantu n'imburakimazi urabona gushirinda imbere Imana yasazwe yishize imbere ukaca yusira imbere kuruta ukacuba ndende ukacuba ndambi ngo zana inzoga nta ngo bisige tuzobimenye je ndababaza none ko turi migambo 33 ico gihe yaba 40 ahubwo muzo yatugaburira gute ko baratubaye inzoga twese ngoya ngo we nta kibazo nguru urumva agira amayere kagira ngo nawe nta bwenguze niwe nta nzoga ndabaha kubera ko sizo mukeneye mugabo nzoba umushinga amateka wanyu cyanda bagema inka 10 zifirizone harimo n'imfizi yari wanje neza nka 10 waruze kuyiheye azi ndazikuye mu mugambi prasabe zavuye mu Buganda aho gira ngo ni ibintu byo kudeha ashobora kukwereka n'impapuro hama nti murazifata uku nuku urabona ico habone gutora ucakwa no gutakara aba n'abarundi ibyagusa bitera ubwenge buke baje bazifata nabi zimwe zirapfa izindi bajana ku isoko yewe barundi utaza abarundi abarunda mu ndasa nere cyo gihe mumaze kurima hama izindi barazigira gute barazivujamo izindi ntereka ndabimenya urabona abantu bamenyeye kugira ibintu by'amayeri iyo abantu rero batwariwe mu mayeri n'ibintu byo kubesha no kunyomoza bigenda uko nyene muvuze muti ivyo byo kurima babagwanirize ko muri ko bari oya baba bazi ko ari ibintu wayoye byarenze ko byo kwitagurura nibazane tubirye gatora tubyumva hari umuntu akiri umugani ejo bundi ndafise buje kaje yitwa bapfa mu kanwa kandi n'umuntu abaho abantu bapfa mu kanwa bazira kosho urumva akavuga ari jambo ribi sinzi ko murumva iyo umuntu yasoroye cyane ngene basigaye bameza abarundi avuga ngo yarafise nizo gusesa jewe rero kanguye mu gutwi mwe nako aho tuba duhejeje cyamvuga ati tuvyaranyabo yego mutamari wacu mugana ati bana ati tuvyaranyabo nukuvuga ko tuvanye rimwe rizima ndidusubirana ugiye kumpenda kabibona najambe ko hisha ko ndabizi mugabo kacagira nti fata inzira yiwawe nani fata yiwanje unarongo umugambira nake no yambwiye ati ni bamwita Aroyize barica kungira muramuzi ndamuzi cyane niwe yambwiye ati buryo nibagenda nka twe turabanye politiki igiye gusaba amajo hano bakagusaba icupa ukaribaha hakagenda ntuzenya ranake akaba kamasaba icupa karibaha akagenda ANDC ntaduhoka agaca ba amacupa 2 akagenda Frodebu agaca ba amacupa 3 akagenda Sendede kaba amacupa 5 tibo gicemba cha bihera Sendede bavyita giturire gishusha une corruption chaude muri mu Faransa hanyuma iyo batwawe nabi bakashaza kwiyuha iryosoze ngo yatugowe ngo tugowaye ikivumvu no si mu mabizi
igutora ingorane ugatwagwa mu ngorane utora nabwo twagwa nabi ubwa bwa politike mu Burundi mu rubona gute na cyane cyane ko twimirije amatora mu 2027 aha kibazo ciza cyane uzi turubona gute ruracugaye ariko hari icizere itariki 15 cagiye imigambo 5 yanditse ati ubwo wose riri uhinduke nahandi ho twaribwe n'ibindi haci haba inama ndavyibuka banditse itariki ndwi barashikiriza umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu atigenda mu nyihereza ivyo bintu hari itariki ndwi zo kwa gatanu itariki 8 seni ishira dutumbako mu nama ya mbere turagenda turavuga ibintu tuvyumva turahuza ku bintu bitari biki tuti mugabo twebwe ntituje muri yegeregere mugabo ibintu tubivuga uko biri hanyuma 15 dutumako atangurira kuri ya migambo 5 baravuga akababakiye ku mutima hanyuma turavuga niba koragiza amahirwe nafashe ijambo bwiyaka gatatu hari abantu bariko baratwifatira mu gahanga sinzi ko baba batumye sinzi ko baba babaroze mugabo akaza bakadutuka ndabara nyine cyo mukuru w'igihugu dukore ko bajya abantu ko twebwe urabona turondera iyo ntebe mwicayeko nabo barondera iki bakaba bakeneye ivyo barya bahe mugabo reka kudusabisha abo tubita babasaba kwinshi nabo nyine mushikacu bareke kudusabisha acara basigurira ati egabo obajeje gukebura leta nibarekure leta twe baturiki twebwe tugire politiki kuko politiki ni gutunganiriza abanyagihugu ugatunganya igihugu neza mu nzira igorotse ya demokarasi no gutera imbere no gukingira agateka kazina muntu ivyo nivyo dusigura abantu kandi bazorohera kuvyumva utuno munsi bimeze gute nimba baduhaye sepimwe na kigoro ko twaravuze ko tutazoja kuvumba havumba bakungu nta mushinga ntavumba kandi nta buvumba kuvyiwe ubu amatora tuyagereranyije nk'inzoga yambiye nukuvuga yitwe twayambiye twese igihugu cacu turagikunda twarahigwaniye ico gituma tugera tuti tukirinde uwo gitesha ukaga mugabo tukirinde nabo bantu baciba ari nabo biba amajwi nitwosya bwose reka buce turaba mu agahinyuza k'igishegu n'isunzu ingena amasesi azotangwa urabona bari kwisonga ubu n'abasone de DFD ndabivuge ntabihaga amatama babiri kandi ni babandi kiretse umwe badugije canke bagahindura urumva ingwingeso iraraba ndi wera bashaka gira ati tuzohava duhijyanyira kwa kundi uburundi buragona bukagona buri maso ntubigira akamenyero ntubigire nk'ivyigangeso ubishaka utabishaka hageze abarundi baraguhindurira nana abo bantu bamwe bagiye baragena so mwari kumwe mu myaka iheze muri ko muratunganya intwaro mu 1993 kuduga harabarimwo abajya bo bavuze ko batazodatanga nayo masesi kuvuga yuko babaze kubona ko atakizova ko atacizera nimba rero tugifisa ako kantu kagahigi canke akantu kikizera igihe kigeze tusogira tuti none intenderi irashesha umuti tuti muri monogoje twaramutamena bavyumvise hari ikintu bavuga abantu babagwaye kirazira sivyo guheba sivyo utarabona ko inguvu zo kurwana zaheze mu France il est interdit de se rendre ava rukomba futa bo rangaje rukomba hanyuma rushushe ukaca umbera nk'ugira gute usubira inyuma gatoya mu gifaransa bavyita repli tactique uvuga ko tubizi aha rero abantu ntibazoca baza barasya bwose ngo tuzoguma tugira kwa kundi mu mpaka Yezu kisagarutse ngo ni twebwe hariho ivyivugo bidakenewe ntuzobarira ngo hajya jenzo kwamba urinde we uri imana cyamaho ni imana ngo je hajya ngo uzokoresha ngo waruka guhanyuma bwire gute hari naho uzosanga waruroshe abandi bagwiteguriye bakarubangura ico rero utifuza ko wundi ko wewe cyo kubako ntucifurize mugenzi wawe no muri bibiliya biranditswe
ntuze wambwira ngo nuko erekana ibikorwa ega ntitwase ko abantu bava ku butegetsi kora ivyo abene igihugu bagutumye nimba by'ukuri baragutumye batagutumye naho bihinyurizwa hajya nyine mu bikorwa ubusuma bwicanyi kunyonora itunga ry'igihugu gusinzikaza magara kiremwa muntu kurya ibintu kabiraramangana ngo igitangaza kwibasubuhizi nabisubiremo ntabwo bwicanye nyakubahwa buri hehe ko tumenga tubona umengo igihugu kiratekanye yego kiratekanye ariko abantu birirwa baravuga bati hari abantu umuntu yishwe tukabona amasanamu hariho umuntu byageze guca tukabona amasanamu ntawuvuga ko igihugu kidatekanye mugabo ntitubigira uririmbo nta mwongo muri sato bidahizwe mbega aba bantu birirwa baravugwa badodagurwa n'ibitito nta bantu abora babo ndaguha akarorero nka naka yapfuye yishwe naho yo bayishwe n'umugore wiwe kuko n'abagore birirwa baraniga abagabo hari n'abagabo birirwa baraniga abagabo uwo n'umutekano hose umutekano ni ukuvuga ko bari ingorane mu gihugu naho ziba zifatiye ku bukene kuko ukubura kw'intambara sibyo siyo mahoro tuvuge ko Pacifique ni nahazo bijya vuga ari byo sinzi ko ari byo nuko atari byo mugabo avyerekanye nejo bundi hose barabimubajije hariho n'undi munyepolitike yavuze ati nyine yahazwe aragenda akakora ibintu gahabwa amayuro 1,500 sinzi byari byo ico rero ntashobora kwerekana jewe zishobora kucemanga Pacifique ndumva ari karavuga umugabo avuze ati naka ya nyurujwe uwo muntu ntusuye kumubona uwo muhaririza uvuga gwiki uwo muhaririza uvuga gwiki hari ikintu bavuga mu rurimi rw'igifaransa rwo hejuru muri filozofi c'est la meilleure définition c'est la monstration du dos bakweretse ikiziga bati ni canaka wasanga nico wose uraza kuvuga gute naka yagozwe n'imodoka tuvuga karorero sivyo bagasanga nibyo bagozwe n'imodoka ntuba wuye mu ntambara mugabo uvuze uti hariho amahoro bikaba ruririmba ndakuba ari yindi ntambara ukarara utariye irimwe kabiri bavuga bati munda harara inzara bugaca akazaduka inzigo hari intambara isumbiye oya hari ukubura amahoro gusumbuko nyakuba mumenyesha makuru hari ukubura amahoro nko kubura ibitabizo hari ukubura amahoro nko kubura essence mu gihugu hari ukubura amahoro nkuko abantu badashobora kuja ku kazi batekanye utazi ko ushikayo nk'ubu aho twahuriye ejo nashize ngaha n'amaguru kugira ngo ndukubera ko ndabimbuze itike kuva hariya yego nuko cinanata mbega ejo bizogenda bite wumvise amahoro rero sukutumva yuko hariho inkoho ziriko rasagura hirya no hino nuko kubaho neza nuko yuko atangoho ziriko ziravuga mugabo nuko gushobora kuronka uburenganzira buza kurondera ico ukeneye kigufasha mbega amafaranga yabuze mu gihugu tuce tuja ngaho duhendane ngo namahoro nimba ntashobora kugura ikiro c'ibiharage ndya kubera kumuzama ayo namahoro tuvuga ibintu rero uko biri sivyo Petero tugwite Petero sivyo naho take Petero mwiranda mugabo naharabenda bose mugabo tuvuga yuko Petero sivyo na Petero Paul canke wumve ko bitandukanye tureke kwitiranya ibintu ureke kuvuga umuntu yaraye ashoje ngo wuna amahoro uri kuramukindaga yeje acavuga ati ye uvuze ko ari amahoro naraye ntariye ndashoboye gushika iyonje ndashoboye kuriha amafaranga y'ishuri ndashoboye kunguruza mwana ndashoboye no kwigurira agacupa mu kuvuga ko wari rose wewe umubara amahoro nisho kituma tuvuga tuti amahoro zo kuvuga yuko intambara itari kirasekera
amahoro nuko kubaho kw'abantu kubaho neza niko dukeneye rero yuko duhindura muri politiki tukafata tuti ubu hateza gukorwa ibikorwa ibi nibi ibitabizo biboneke umwimbo uboneke abantu bafungure baruka abana baho kwishuri bashobore kwivuza atangorane niyo mahoro ya mbere ico rero tuzohiganishwa muri politiki yego hari abantu badutora tukagira inama kaminuza bati tugiye mu matora turijana tujana n'abandi tuzovuga ico urwego nyobozi washinze inama kaminuza hama tuja mu matora yego tugume dusemerera uko dushoboye twebwe ntituri bandi yo bwana mu gifaransa bavuga ngo le béni oui le béni oui iyo ibintu bitagenda neza turabivuga iyo ibintu bigenda neza turabivuga iyo bicumbagira tuvuga ko bicumbagira uko niko tubyiyumvira uramusa hari imigambi imwe inyuma yo kwandika umukuru w'igihugu araba umubonano baraganira hama bavugana barandikiranira fedo hutiki ibintu bagiye kuzokora inyuma yaho barasubiye kandi barandika baravuga bati ibyo twavuganye ntimwigeze mubishira mu ngiro kandi benshi muri bo baremeza yuko atamatora bazigira bajamo hamwe ibintu bitohinduka none kuvyukuri uwo muti bazobafasha ndibaza ko atari umuti bazobafasha reka mvuge ingene vyagenze inyuma y'umubona w'umukuru w'igihugu hari abaciye bandika batiyamara n'ubu nta kigenda inyuma y'umunsi umwe ku ngingo 42 niwe ntumva ko urwo rupapuro rwari mu mashini nimba rwari rwamaze gusohoka umuntu umwe n'uyo wo mwemerera gute nico gituma twaciye tuja natwe kugira zasohora itangazo tuti reka tubanze duhinyuze nimwe navuga nti agahinyuza kishego nisunzo mwe mwaciye muja muri ya migambi 24 yemeza yuko ibintu bimeze neza kwemeza byanditswe twaravuze ikintu bitomoye ko tutwebwe tutemera yuko hoba umuntu atera umudugararo mu gihugu yitwaje ivy'amatora kubera kuko uruvugo rupapuro rwasohotse bukeye bwaho ukuvuga ko rwari rwaramaze kwandikwa canke hari abandi bagize bati mwabyifashemo nabi gira ukunuku umuntu rero kujanye ku nzira inyerera nuko turamwemerera ubanza guhinyuza none muri bari yabanditse ko bafise amasipi atanu uwo mukino n'uwa politike ukuri abanditse turazi Frodebu sabanye Frodebu turazi Kodebu turazi nde menga na Senero mengirimo yindi ni abo bose barafise abasipi batanu none ko banditse ari batanu iporona ikabifisa abasipi batanu abandi bakaba batavuze ko bagiye uremeze neza ko bakiri kumwe Frodebu yavuze ati ntimutanga amasesi ubwo n'urupapuro rusinye niboneye Kodebu yavuze ati cyo kimwe bwa parona ifise batanu ubwo se bamucezo basenere na parona ibyabereye mu Kigobe igihe gwasamubaza ati mbega ko wagiyeyo bari bagize gute ubwo urazi neza ko atabandi bari kuhacokera uwo mukino uzokinwa gushika ryari ga abantu babubona uvuze ibyo tuvuga none ko wabyase ukabuza amaseti atanu wavuze ko bavayo mu gihe bataravayo wiko kiri mukino uwe wibwira ko atabantu babona none wumva yoba yasubiye muri yayindi 22 urumva kuguru hariya ukundi hariya bagita gutambikiza hari utambikiza rero ukacuhanyuka hari nawe utambikiza akacugira uti reka nkine babare zoguma nceza kabumbu ngata makorosi guki inzira imwe inda imwe nk'umukenge one way ico temera ntucemera kivuge ubwo muce wisigura byanse wihorere mugabo reka uza kubeshera abandi cyabwira ku mayeri nico gituma twewe ugiye kunkubita icenga cyanda kubisa ukashugwa wenyene nikakuja bavuga ati tamira itaguha yakoma induru ntiwumva namwe mubona aya matora kuvyukuri hari cyizere mufise yuko muzahavura fata mu mugambwe wanyu mu ntadohoka reka tugerageze sinakobare yuko bitagenda neza tuca tubivuga none nta rupapuro twanditse tukagwandikira umukuru w'igihugu 15 inyandishobora umukuru w'igihugu mwaratwibye ngibi twaravyerekanye reko ndagera uja kuvuza ingoma ngibi ururimi rw'ifaransa bavuga ati la meilleure définition c'est la monstration du doigt
twe twarakojeje kuri utuki dusenga ibi kuri biro de vote aha byagize ukuri hariho akazu k'ubwiherero kabayire iwacu akakorera nayo kabari mukuru w'igihugu nyeri shobaka mukuru w'igihugu hari umufasoni babuje kuza gutora ntibamubujije bavuze kuza gutora hari ati je ndivyemera jewe ntora ikiri ku mutima ntera ico nemera kuko urumva hari umuntu yarashebamye mu kazu k'itora aca mu kubita ikofi nyamugabo nyamukenyezi yashiye azikegera amugomora ikofi baca bagwana n'akazu k'itora ku musozi wa Kivubu muri zone Rutovu mu ntara ya Burunga kuvuga twebwe twarakurikiranye yamugomoye ikofi aterekana kwereka mugomora irindi baca baragwana baravumbagara no mugasho bose baca barafungwa oya sinzi ko bafunze ubwo yaramwivunye ico nico nzi ngandi baza ko vyahereyeho ko yavuze ati ntuntorera ivyo nivyo twanka twebwe rero tugira tuti ibi bintu bigasubira turakoma induru nta gisibye reka rero tugiye icicere kubera kuko urumva baramarambaye barashiramo nabakeye mu masesi aho rero niho bizoba bikomeye mu masesi tuze turabazotanga kuko ubu turi mu gihugu cose abantu ntibari babizi naco gituma navuze nti uwibaza ko tukiri hahandi aryumeko arihenda turi mu gihugu cose arihenda nico gituma ateza kwisunga uko nyene turi mu gihugu twese tujemwe atamwana n'ikinono uno munsi porona iri mu masepi 5 mu ntara zose twebwe turi mu ntara imwe twitoje muri zibiri mbega ico cotuma abantu 52 bajaho hanyuma akaba 5 ku mugambo umwe abandi bakabura burundu twe turi muri 12 mu migambo 20 yitoje uba wisunziki wakoresheje ikizamini wakoresheje ikibazo haraho bisunga abari barakoze ubwa kera nukuvuga ugize gute umusubije kubera ko ufise uburambe mu kazi ni wabatumye ajamo mugabo nta uronka diplome impamya bumenyi watagurire kugira ataguriye ku burambe ikintu cyose kiravuza aho gihera none je ngitangura kwigisha ko bavuze bati wewe urazi kwigisha mbega wowe urawe mu deseti oya nukuvuga ari impano y'Imana rero ntewo kwitwaza ibi nivyo uburambe birakenewe ariko nukugaba yego mukurangiza kino kiganiro cyacu murazi yuko ugwaruka keshe na keshi ruri mu bantu mu Burundi ntawo bideha murabizi yuko dufise la population jeune ugwaruka niko kandi ugiye kuraba keshe na keshi ugwaruka ni gusanga gwagiye mu ngorane zicange ziriya bivuye mu matora gwahenzwe n'abacange bari mbega ntiye mpanura mubona mu hugwaruka kugira ngo ruze gwitwara neza muri aya matora ruze rutora umugabo wijunja n'ijambo gutora umugabo ataco agiye kuzomara igihugu umbaje ikibazo shira cyane kuko natwe twarigeze kuba bato nababariye umwana w'ikaramba ati wabaye mukuru ukiri muto cyamvuga nti ubwa mbere ho nibo basaza bariho ko gusaza ni mu mutwe si ku mubiri gusa hari naho usaza ku mubiri ugasanga uri muto kurusha babundi ari muto cyo ni cambere sha kabiri abakiri bato imbere yuko bakwikira umunyepolitike kanaka ko nabo nyene bari muri politike katwe turafise ishami rikomoka kuri AND ntadohoka witwa abatabazi twebwe tubabara tuti tubategure kugira muze mudusubirire muri abantu buhiye nimudusubirire mube gito cyangwa mukoresha ibigito nico gituma tunavuga tuti nimujane nyabahuru kuko umuntu yerekana ko bari icukuri urakimenya ko ari ukuri cyari umuntu yigeze kumpanura umushikiranganje ibintu yanditse nje nabaza umuyobozi mwishikira yari umudamu mupfaso uko nyene niko bahanura nuko no umuntu yataba ari umusustate agengwa n'amategeko ya leta twacha tumirukana mukabo niyikumira ngaho muganda cyo zosubira kumutuma wabyumvise kutaja nago uhanura rero ugwaruka gwaba ugwabatabazi iwacu gwaba mbonera kure daba abajere akantu nibutse mbonera kure waruze ko je aho zavukiye ni tariki yego impande y'uruzi dama muri komine ya Rumonge yagutse nahavukiye mbonera kure
kwidama kwa Bigambi ubona rero ndiko nabisoma oyi ni naco gituma imbonera kure ndazihanura zigenze buhoro buhoro zize zirabe ahantu bita Batonto Makute ingene vyagenze zizire yaba abajerere 2022 ivyo bakoze birinde kugwa mu mutego w'abantu akuze kubera ko babaryohesheje utu kubera ko babahaye ikirato we mu gushino kubera ko bagize gute ntuje nago genda urabaza noshobora kugoma kuko akarore je ndiko ndiyamamaza waruka rumwe kwibona kwe kwaje mbona ko ngowe ngurekera naka ntimbewe ubimbarira nkande we wize bwa mbere gushika bwa kangahe sanga ageze mu wa kane primaire umva kuza kuvugisha umutama afise za kaminuza yasuye za master n'ibiki akaja ngo hakwiye ibi wowe nyene ntuzi gituma acaza uwundi muntu w'urungano acavuga ati rega mutama bo ntibafise indero ndi oya ni burya indero bita haziko autour de l'être kirumi w'ifaransa n'indero uhabwa n'abarundi nukuvurya abarya abakubarira bati ni wakora ibi nzoguhibi kandi ari kugusuka mu mutego nico bituma twavuga tuti waruka ari ngo gose cyumba vy'indege imbonera kure abatabazi abajerere n'abandi nibitegurire kuba Burundi bwejo muri yambona kazoza ntibazojayo bagiye mu begito kunyonora gukubita gushizikariza ubuzima bw'irema muntu ngo jewe ngo ndi wiyemera uri iki wiyemera emegwa n'abantu imbere ko wiyemera niho uzovamwe umuntu niho uzorongora igihugu kuko ubwegito ufise warukanye uragukurikirana ngo barashaka kukubarira nk'abo wumva biriko bariba muri za leta n'ibindi umubaje ati mbega wize hehe ucutora igituma reka ariyo kuko indero iva hasi ukaba wowe warakuriye mu seminari ndagwaye akarorero canke mu ishuri yabihebeye Imana abapadiri ababikira n'ibindi hari akantu k'ubuntu ugumana n'ubwenge bumenyi no kuvuga indero runtu indero bumenyi n'indero yo kwifata mwo neza mu gifaransa byita ugira le savoir être et le savoir faire ivyo bintu rero utabifise ukaba wakukaranya agatima kugenda ubona gitumbura ku isahani hariya mu buriro ukagenda ugahitana kimwe ku isahani ukacugenda ugahitana ikindi ugakurana iyo ndero izo gukurikirana ubuzima bwawe bwose n'igihe uzobukuze n'igihe uzobunye politike imbere yo gukorera igihugu uzobaza gukorera wewe nyene aca bakubona nukuvuga yuko uba wiyerekanye mu gifaransa byita se dévoiler bagaca ko barati muraba neza rero uko umuntu ko atize ahanaka kubera abo wonye inyifato iwawe ingene wigenjeje ingene uri kuranyondora n'ibindi ati iyi ndero menga iva nka hariya kuraba neza mu ncamake rero twohanura ugwaruka ko bofata ibintu mu minwe bakareka kujana nyabahururu ntibajane nago kugira baze baramutswe igihugu ciza citeka ritekana ego tama turabashimiye cyane kwa kano kanya muduhaye nibaze ko ikindi gihe twabitura muzofita kugira ngo dushobore kubandanya tuganira cyoteza imbere Burundi karibu tuti mukunzi wa Radio Media TV turagushimiye nawe kwafashe kano kanya ugakurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gushika kwiherezo. Ciao.